ariko nyoboye ndi umwami n'ubu ngira umwami hari nimba ayoboye intara 17 cyo Burundi ndabuyoboye bwose. Uyu musani uramunzi uyu musani uramunzi uyu mupeti yavuye Mugera hari anye Mugera ndakayobora ndakubaze muri kya gisagara cha Bujumbura ubu kirongowe nande mu muziki arana telefone aho mu muziki ubu kya gisagara cha Bujumbura ubibaza karinde yoba akiyoboye Igozen TV. Inabidi vumilivu, maisha ni safari ambayo sonalikiza, wengi wanapata tabu vishawishi na mizozo, abilisa chekele unapo Sa tayari? Yes, watu mana hano hararenze hararenze wana iriya misozi man hari wahajanye umwana mwage gupowesha iriya misozi nani wo kubona igabiko birajya muri kamera sindarojitse gira none tugira wana nkari abasi mwicariye nyene fresh ukuntu dogori wagutse igenzoga siwa neko yashize kuzuba utayegetse ubu ntukire bwaguke ndi bwaguke abo warakijije yizane yiwawe yizanani yiwawe ni uza kuburi kurayini uri kurayini mu star no yinu konyene uri kurayini peti waberewe dog sante sana shushu beni yakubona naza gukanga ndamufise uko bakunzi ba Igozen TV ni Eni Pro umusatirizi nyita ukushaka no musi rero ndahantu harakayaga abahora bavuga ngo turi ruguru ahasi ruguru bro wumva kakayaga gute hari umuntu ho kubwira ngo uri ruguru ringa oya vrema uko uri ngaha uhagereranya nahe nk'ibici kuri Bujumbura muri Bujumbura uhagereranya nk'ibeach uvuze indaya uvuze beach hajya reba hise kari ahantu hagendera indaya no what you are beach nguri beach ngujya baby ngo ni beach aha turi gitiji ko nzirikana ibujumbura ari ahantu bita kuri beach bahitiriye indaya ubundi ngira ngo bitandukanye kwandika ukuntu vyanditswe ko hariho ngo beach hariho beach na sigura hariho beaches buvuze ngira ngo bibishize mu bwinshi hari babajama bazi cyongereza ngira babiboye uri kumwe wavanze cyane kiye navanze wavanze uri kunywa umuvango weni umuvinyu oya reka nuko turi kumwe na Hasra Musafi umusani yazimiye oya ntiwazimiye ma niko ndakubeshera kandi uri kurakora hari episode shasha ubunyene kandi notification ngira ngo ni iwanyu ngira ngo ni iwawe ya kori neza episode ya kanga ya gatandatu bro urumuririmbye ukaba n'umukinnyi w'amasinema igenda shaka kumenya mwaye ubikoramwo ibi bintu bikora gute vyose hamwe kuba umuririmbyi n'umukinnyi w'amareresi yes urumva ajya ibintu iyo biri mu maraso yawe si ibintu wa urondera man si ibintu wa urondeza ni ibintu biba biri mu maraso rero gukora muzike biba biri marasonere biba biri muri marasonere ni kuvuga ko rero si ibintu turondeza men si ibintu turondeza ukina filme kwandika filme ndabitegurira umwanya wavyo gutegura ama location ibika amasene gupanga ibiki nibindi byose ndabitegurira umwanya wavyo amahageze kurapuka naho naho nyene ndandika ukuri kwamye nkabikora neza hari wavuze ati guma muri filme ngo abaririmbyi b'Igitega mwese nta numwe ashobora kuvyora umutwe jamujama nayo yarabanumije mu gihe uvuze ngo urumuririmbyi hari wavuze ati Igitega dukunkuyemwe Bujumbura umvirize ukuntu yavuze si Gitega
Regio Centre yose ndayiroga kandi uzoyinkura ko napfuye kuramwo Bujumbura asigaye yose je ndahayo nukuvuga ubusani bwa ruguru bwose ni ubuyoboye si ruguru Bujumbura hari ibintu bihaye bega ngo ni Buja Flavor hari narahabahebeye kandi urumva uravye ubu nyije fise igice kinini we rero uri kuvuga ngo uranaririmba ngo uranarapuka sinzi ukuntu bivuze mu gihe ari wavuze ati ubwo busani bwose ndabuyoboza inkoni y'icuma canke wacihungira muri movie umuziki kumbure kubera ujya mujama ujya mutware wanyu ujya bayoboye kumbure bivanye n'ukuntu yabakarira ariko arayabayobora ucihungira muri movie none ndakubaze uwo mutware atwara Igitega nawe si Igitega gusa reka kumwaka izo zindi ntara 17 umuntu atwara izo ntara 17 bamwitande ariko nyoboye ndi umwami n'ubu ngira umwami hari nimba ayoboye intara 17 cyo Burundi ndabuyoboye bwose sivyo cameraman irabuzimye kamera ubu rero ndabona zimye kamera ubu ndabona bigiye kuba amazi uvuze ati wewe yakuye mu intara imwe ziba ntara 17 ariko uziyoboye urumva ntiyemera mu busanzwe ntiyemera ati gute je ndabiguha jewe uzoharira katari je nyoboye igihugu cy'u Burundi mu muziki yaba na cinema azocha zatugire bato urumva izi mikro urazibona ibi nivyo vyabo ngwana pana ibintu vyo kuza barigira ngo jewe ngo nije nyoboye ngo je fisi inkoni y'icuma ufisi inkoni y'icuma nkande uraza umuziki uwo muntu abahe aturukahe ngo ubu iyoboye intara zose zo Burundi mutami ngo ndakwibaritse uyu musani mahoro ingo ngaho ndamutse sha mutama wanje mahoro muta uyu musani uramunzi oya ndamubonye umviriza uyu musani uramunzi oya ndamubonye umubonye no munsi umise ko namuta twumve inzoga kwitabore twumve yuko utoba bivugishijwe n'inzoga aya ntabwo iborera kuvuga umufizo ngo canke ngo umusatbingo canke ngo umurolilo ni ivyo nibiki man umviriza nakubwira ikintu nimba hari habaririmbyi biyemera mu Burundi nza number 1 uyemera gute mbwira ibintu bitatu kumbure uwe bigutuma kumbure wiyemera ko uri umuririmbyi akomeye kandi ubizi okay icambere na mbere ndi umuraperi mwiza ivyo ntawo bideha ne uri kuravyivugira okay ushaka turagira freestyle uwo mwanya turawushikako ico ni cyambere ikigira kabiri ndi mu R&B mwiza mu Burundi sivyo none uwo muntu yavuze karongo intara 17 azi style zingahe z'umuziki cyanke waramubajije ati uraza amanote y'umuziki nimba uririmba R&B uraza amanote y'umuziki uririmbira muri game yihe sivyo cyanke nimba uri umuraperi uzi ubwoko bwa rap zingahe okay uvuze yuko uza amagame uvuze yuko uza amagame ririmba muri fat kumva jewe je musanzwe nkuno mwanya je sishora kuririmba muri fa guko je ndirimbira muri mi sinohindura ijwi giwanje ndirimbira muri mi ndagwe freestyle ririmbira muri mi iyo usanzwe uririmbira mu twumva moyo unatamani kuwa na wewe usinishushe thamani kisa mamilioni ugomvi wa nini sikiliza mrembo mimi nakuzimia tena mia kwa mia man ushaka kumenya umuririmbyi kazi kuririmba ejo neje bundi uri kurakoresha interview uzomubaza ati wowe uririmbira mu note iyihe niya kwishura wewe atakuwa ni muimbaji mzee haki ya Mungu tena mimi nakwapia sikiliza ubundi rero ati inzoje kubaza uwo muntu Zizo baby ati wowe uririmbira mu yihe note mbega uwo muzizo baby nuwahe oyuramuzi nawe yobega umutwara umuntu abayoboye imyaka n'imyaka umuntu atuyoboye
avuka heho ni umunyagitega tu ni umunyagitega avuka he no uri kuja muri birebire ma oya avuka he avuka he kumenya umuziki canke kuba umunyamu avuka mu ntara ya Gitega avuka mu ntara ya Gitega muri commune iyihe commune no commune Gitega je suppose kari commune Gitega muri zone iyihe avuka muri okay reka basi ndagufashe uwo mutipe uri kuravuga umenga ndamaze kumva nyene basi yoba yaranantumiye nko muri show yiwe ubwo so wa muhungu umwe w'imugera umvise ko umutware wari umuzi bakunze kubera ko umuzi amateka uzi niyamba nariko ndijijisha kugira ngo numve neza ko umuzi dindira gatoya nuwo nyene avuka imugera ya ni avuka mu mana za okay banzirindire ndakwereke kuna msemo wasemao katika Kiswahili jogo wa shamba wikagi mjini mzee. No, acha kusema hivyo man. Wewe basi ndazi kuvuka Igitega. Kuvuka mu Giswahili. Sivyo. Ariko kumburi ntibisigura ko kuvuka mu muji canke kuvuka mu Giswahili ko ari uko bufise impano kumburi rengeye abandi. Unyamupeti yavuye imugera hariya anye mugera. Ndakayobora ndakubaze. Muri kya gisagara ca Bujumbura ubu kirongowe nande mu muziki. Arana telefone aho. Mu muziki ubu kijya gisagara cha Bujumbura ubibaza karinde yoba akiyoboye Arana telefone waruti nyoya siwa telefone oya jewe ushima jata muntu ntinya urazibona izi micro sivyo izi micro urazibona ndazibona uzozane umuntu sivyo tugire bato ashaka tugire R&B ashaka tugire hip hop niho uzomenya hasla ninde Msafi ninde ya ndiko ndabikubwira ku majambo mengo sindiwe je ndashaka kumenya indirimbo kumbure baba barakumenyeko jewe indirimbo baba barakumenyeko like star kumbure ubikora neza kandi ukora ibintu merite ukora nabi kagukurikirana ukora neza ukayisanga imbere kora neza wigendere ntuzurindire ngo abantu bagushimire kora neza wigendere ntuzurindire ngo abantu bagushimire wewe bakora neza urama ikiganiro ubikuye ku mutima ntuzumye ikiganiro kubera nakuguriye tuyeri bro man ntanzogura mari inzoga mabona umusatiriza ari karano jewe inzoga ndazigurira umusatiriza abafise umufungo wiwe inzoga ndazigurira nuko haciriyemwo sinashatse kuvuga wewe ariko bibwirwa benshi bikumva bene byo so aba journaliste benshi bigitega baguha interview canke bakaguha ikiganiro ku radio aruko ubanje kugagurira ibiyeri utagurira ibiyeri ntibashobora kugukorera prom ama ikindi naco ngire ko ndanabahanura no kubahanura urabona umuntu ikica career yo ya GTG canke uburundi buzima nuko bafata umuntu atazi kuririmba atazi muzike icarico sivyo ko usanga bavuga ngo ujya mupeti ngarakaze kubera yaguhaye ibihumbi 10 uri mu journaliste kubera yaguhaye ibihumbi 10 kacugenda kuvuga ngo ujya mupeti ngarakaze ngararenze no wahe mumenyesha makuru amaze kugucoresha cyahe kugusaba inzoga kugira ngo aguhe ikiganiro ya jewe kubusanzwe ngira nuko ndumupeti nyene yo ngaha nyene mu muji musanzwe munzi muzi ko katayo mfise sivyo je kuvyukuri ntaba frank afise ndafise gusaba two guhindura nimba no musi nariyerenga renge je nkarya utudagara nimba je nariye utudagara nimba nari utudagara uno musi ejo nkarya akanyama utwo ndadufise sindaronka amafaranga yo kugura amamodokari iki nibindi ama déplacement mugabo gusa ndashima Imana uko biri kose ubundi uvuga ati kubona ujya mu jama yarihenze akavuga yuko atuyoboje inkoni y'icuma uvuze yuko kumbure yabarengeye yihenze kumbure yarihenze kandi cyane kandi azodusabe imbabazi ndibaza bya bintu uribesha byo washamba wikagi mjini peti yangu sikiliza nukuvuga ko
uyoboje ngaha Igitega inkoni y'icuma canke y'inzahabu ni Hasla Msafi amacha kuko tugiye muri R&B ndagufuta tukaja muri hape ndagufuta ushaka n'ubu ndagucishirize ko wumve ubundi Double J uramukuye kumbure uramukuye ko atari umunyagitega amateka yiwe yose urayafutanganije uravuze yuko kumbure wari mu bantu uyobora mu muziki uyoboje inkoni y'icuma Double musa aho yagese y'icuma je n'inzahabu yego nukuvuga ko je Double wasi R&B yo bandusha gatoya ariko nanje nca ndamufuta kuri hape of course umurapere mwiza bro of course kitondera uzomuzane kuri zi micro rero kugira tuhahurire anyemeze canke je ndamwemeze Double J yes bro subiramo itondere gato amajambo uri kuravuga oya man nzoga nyimba utavanze iyo nzoga numvise kitabore ariko subiremwo ndagusubirishijemo ego Double mu gihe no muzana Double J nkamuzana ngaha ubu nyene no muhapere mwiza n'umwano aririmana nziza we uremera ko vyukuri wo mwemeza kuri MS cyangwa microphone za Eagles kuri micro za Eagles TV Double gushika uno munsi kuri hip hop no mwemeza ariko ndibaza ko nawe buke yogerageza muri R&B naho nyene buke yogerageza kugira muje mu cicaro kimwe nega sha ubundi ivyo byose ko unumva ko kumbure no mu superstar Double J kumbure utamutinya kumbure ngo anakubaha cyane muri hub R&B naho nyene ngo nabuke mwojanako neza cyane utanamutinya no muri R&B nawe nyene arabizi man inde Double arabizi kuri hape arazi ko ni mubi icabuze ushaka uzomwibarize wenyene azokubwira uri kunsesa kw'inzoga bro oya waborewe nagaciyemwe waborewe do ceti muri kuravuga amajambo me ibi ni binga je ni bitatu ibi bibiri iki kimwe iki nkuye mwiki iki nta cyari kirimwo wewe werekanye yes nuko mu gihe nozana Double kumbure uravuze yuko Double utamutinya none kugira ngo nawe uvume umenyekane ku rwego rw'igihugu je namaze kumva ngo Double J ngo bana ngo yararoza abapeti b'Igitega ngo bana ngo bifutse urukufreri bana ngo nta mupeti numwe w'Igitega ashobora kuvyurana umutwe Double J ego ico kintu ogorosa kunumvise bro Hasra Msafi turi kumwe no munsi kuri Eagles TV ndashaka ko umuco wago wowe urakora uja muri film ugakora comedy ugakora R&B ugakora kandi R&B ameze neza kandi ugakora no mu studio ameze neza hariya kwa Mugisha Amir muri MA production uguma wasizemwo ijwi nyimba tarakaroge bakuroze canke baroze bagenza we b'Igitega ikintu kumbure kibabuza kumbure gufatisha kujya mu Kayanza tukuma tubona ba D1 bande aba bapeti ba Eripro aba bande bande nabande bavuma ba Bifesi bavuma bande bavuma ujya mu Petit Legend Rinoji bavuma bose kwereka Igitega tutaronka yandi maraso mashasha ni kakaroge mwarozwe canke bimeze gute je musanzwe aho pas de commentaire kubera reka wigumire mu karoge oya urumva je kimwe novuga umuntu wese abafise umunsi wiwe umunsi wa nturagera rero nturagera je niko ndabifata ama kurogwa naho najewe nimba babuzi Imana yarabahezagiye kubumenye ubwo burozi je sindahezagirwa kubumenye naje ndamenya nzoroga naje nzobaroga mu gihe woronka umupfumo umuntu akurangira umupfumo nko muri Kongo ngo niho harabapfumu bahana akakubwira ati Hasra Msafi ndafinda ashaka kukuronkera umupfumo kumbure yo gufasha kumenyekana muri ico gihe washobora kumbure iyo nzira kuyifata kumburuka ja kurondera umupfumo kugira nawe ufatishe je ibirozi sindavyemera man oya Jenny Zerimana nene ko bakuroze none bizoca biherera jewe ego siyo wenyene umusatirizi umaze kubivuga ko bakuroze gitiji benshi bahora bambwira ngo di peti we Double yasiza gufutse urureta
ariko je sindavyemera urumva sindavyemera urumva ni hahandi nk'ubu nokora hit song ejo iri international uza wumva ngo yagiye ku mupfumu yikuyeyo no gihe canje nikiragera ikizogera jya sindabizi canke nshaka kuvuma kumenyekana ndabishaka kandi cyane ikure kwako karogere none nokikura ko gute dogo barakuroze kuko oya wowe uri kunyemeza ko bandoze uyobogwa inkoni y'icuma uyobozwa inkoni y'icuma naba Mujimire naba man uvuze ko no bitire kuri mikro sivyo uvuze ko umuntu avuka imugera yoza kunyobora jewe ni nk'abaje bavuga ngo nza numva ngo ngigitega ngo hariho amikare iri hehe amikado mizishigitegera hari ngo we na Kamana Chombo vice president uwo mukamana wowe nuwahe Kamana ntawuzi president wa mikado mizishigitegera ntawenzi maze umuchombo sinuwahe Chombo sinawuzi wapi je nabo bose nabonzi ni kuri kwa Mungu ne nkubeshe dogo wabore abana kuvuga ngo naborewe nimba ubona akakarahuri nkuko ko bakari vide kakwanze banzinda barabi uvuze ko Kamana utamuzi president wa Mikado Musicien mu ntara Gitega Chombo vice president wa Mikado Musicien mu ntara Gitega abo bose ntabuzi bro okay hama reka ndakubwira ikintu hajya umenya umuntu akuzi uzi umuntu abakuzi umuntu atakuzi nawe nta kamaro ko kumenya men ati kubera iki none wowe nze kumenya musatirizi atacumariye umva no kumenya gute aha bisigure ko umuzi mugabo waretse kumwitaho kubera ko nawe atakwitaho kubera atanyitayeho voilà none ibaze wewe you can imagine barahamagaye umusani w'ibujumbura sivyo bamukubise miliyoni 3 umusani w'Igitega aragiye kuririmba bamuhaye kiyeri urambona amakonseri y'Igitega men urambonayo none utazwi gashamba bo gutuma ko gute mugihe wenda kubwira ati barakuroze ikirogoze bahora bambwira bagutume ko utazwe utakubuze okay bahora bambwira ati peti yangu ngo dufashe amasho ndabafashe amasho ndiko ndagenda kwa miri ndiko manager wanje arikara depansa 200,000 400,000 tusoho indirimbo zibiri carimwe sivyo 400,000 aho nuba wasize kitike hotel nibindi sivyo urumva kacaga mu ma 5 hama uci umbwira ngo ingo umfashe show umva manager wanje hari cyubahiro bumuhaye canke je umva hari cyubahiro bumuhaye canke ndahejeje kuririmbo kacuvuga ngo genda baguha kayeri aho kayeri nkaca ntaha bro showbiz iri mu bintu kumbure akenshi bituma umuririmbyi amenyekana ndavuga showbiz iri mu bintu bituma umuririmbyi amenyekana mu rwego rw'igihugu canke mu mihingo nka yose kumbure kuko ubu turi mu isi.com mu gihe hoza umuntu avuga ati bro kugira ngo umenyekane canke ugira izina dukeneye ko bagufatira muri hotel uve muri hotel ugenda uri gusa rom bagufatire muri hotel uve muri hotel niruka ndi gusa kandi cy'ahantu hari abantu abona muri ico gihe wewe izo chance umaze kuziro kugira ngo uziganye uzironke kugira ngo nka Hasram Safi wandikisha izina onekane showbiz wayikora showbiz ntayo nakora kuko urazi ko leta nkozi kwanza cyambere na mbere niyemera amanyanga urumva yo n'amanyanga no bankoze none bishitse nkabikora nkaca mfungwa umva no basi ufatire kuri wa muhungu aririmba urukato umwe gusa reka dufatire kuri wa muhungu reka dufatire kuri wa utambaye kuri wewe nyine no none no gufunga uri gusa gute no gufunga kandi ni uri gusa sije ndi gusa no reka dufatire kuri wa muhungu aririmba urukato w'ibujumbura why ari umuhungu aririmba urukato w'ibujumbura niba bamwitango nimba ari burege nimba ari inde nimba ari burezi je nawe nyene ndirimba gato twumva ugo rukato aririmba nta nugo noshobora je kubera Oleg no nyene yari yananiye kumenya Oleg no ni wari kurita burege none Oleg aririmba urukato bro ujya mu superstar bro Oleg aririmba urukato no ujya n'urukato
man je umunsi ngenda kwa Amiri ubu tukuremo ibintu byo gutwenga tube serious nandi muri Tramwex nimanukiye ariko sindiko ndabagira publicité bamenye ngo ko Tramwex hari no nandi muri Tramwex nimanukiye urumva kwera urabona look z'abasani uzibonye wewe nyine cyo zibwira uribwira tujya n'umusani uribwira ati ujya n'umuririmbyi abamere baraho bitumbere bakubone neza abamere baraho barandaba bandavye baravuga ati uyu n'umuririmbyi bagenda baranyagisha ico gihe ujya nimba ari wavuze ngo ni burege ni bureze ninde orege okay yari mu Rwanda sivyo yari mu Rwanda ari mu Rwanda yagiye gukora indirimbo iyo ndirimbo je namanutse kwa Amiri ari imaze nka 3 jours isohotse amane bayivuze iyo ndirimbo cyavuga ngo umuhungu nawe ngo ntahiba kuririmba urukato ngo twa tumwiteze ko ibintu byiza kubera yagiye mu Rwanda ngo none yasubiye kuririmba urukato ico gihe iyo ndirimbo ari kiravuga yariya imwe yakoreye mu Rwanda na wa muntu ze niba bamwita ngo nimba Changu Papa Changu okay ujya nyene niyo bari ngo bavuze ati ubu kubera ari mu Rwanda twagira ngo ntazosubira kuririmba urukato none rero araba yasuye kuririmba urukato ndavuga ati Mungu wangu we cingiye kwa Amiri cyavuga ati munyagitega wiwacu ntuzuririmba urukato ntubugiye kuririmba urukato cyo ndababwiye ati ebana nzogerageza imana irampa cyankora indirimbo yitwa Kori neza abafana bayakira neza murana ku petipeti indirimbo ziri hit tu zimeze neza uravye video zazo zimeze neza uravye wumvirije audio Amiri gushika n'ubu waguma telefone peti yangu uramubwira manager James muze kuntemberera kandi urumva agumashaka ko tugenda kandi gukora nuko niko ubu tugarika kuri ya idea yanje ninde yo gufunga mu gihe ari we wirutse uri gusa ni wowe utambaye mu gihe no nambaye kari hejuru agapipi hejuru leta yacu bayita leta nkozi leta nsenzi leta manyi ukuvuga ko rero mu gihe ukoze ikosa baraguhana rero nko mu gihe uzabona ebana ndavundurutse ndirutse ninyo mu kirere ubujyame na mbere ni pingu oya ni pingu pingu kwa Rojani none niwe waba wahenye iyo nyoni gwawe none bugupfu nacavuga imico n'akaranga by'Uburundi yego nuraborerwa ndavyumvise yes nuko bakunzi ba Igozen TV twari kumwe na Hasra Musafi aka n'andi mazina menshi cyane kibuturari anye muri Korineza ya gatandatu hari anye n'urubutura kumbure rwatabutse inongo ari rwatabutse hama amajambo abiri canke atatu ubutumwa kujya muntu kujya muyobozi ujye yavuze yuko abayobozi inkoni y'icuma ubutumwa ushobora kumuha men ujya se umuyobozi ndakurapire wumva atari umuyobozi hip hop ndo mziki na ufanya mimi na udrive tena mi na jamini ntimba kila time ili nisake madini siwezi bishana na nyinyi kwanza watoto napopita mwezi pita mnesie za kitoto mnavolonga mitani naona kama majuto maisha nayajua hata kama hamjajua hip hop mziki wa kweli hip hop inaelimisha hip hop mziki wa kweli hip hop inaelimisha hip hop mziki wa kweli hip hop ni mziki wa kweli mzee na waravyumva umuyobozi hari azizo mushimire be baravyumva ubutumwa kuri wa musore bavuga ko aririmba urukato ubutumwa kuri wa musore aririmba urukato mwe wibujumbura Oleg ubutumwa kuri Oleg nahindure style nimba atazi kwandika atwegere tumwandikire areke kuririmba urukato ngo zademu ngo yego muragura ndavyibutse ndibutse indirimbo imwe yiwe uzademu ngo ngwizo muragura bijye sivyo ariko baragura none hajya abatanze utumwe ubuhe abagura baragura umviriza nkaha ngo hoya mwana we ntukarire hoya ntukihebure mu buzima niko bigenda kibondo imana yawe iracyagukunda umunezero uraza mwana we hamukagenda n'umubabaro nuko nyene kwisi bisaba kwitonda
Hawajasikia message hapo. Ubutumwa kuri Amicale de Musiciens yo mu ntara ya Gitega. Ubwo butumwa man. Yo. Ubutumwa kuri Amicale de Musiciens y'Igitega ndabwire ko bakore bitanga. Baduha agaciro nk'abaririmbyi biwabo nk'abana biwabo. None kudufate nabi bobo bibungura iki canke bibamarira iki? Soon nzobabariza mu ndirimbo ndababaze bariko bakora iki kugira ngo dushike aho abandi bashitse. None nimba Igozen TV.